zitwe buri munsi saa 10. Kuva kuri no wa kane Uburundi buramutswa General Évariste NDAYISHIMIYE yarahiye nka perezida w'icenda kuva ico gihugu cikukiye mu 1962. Perezida NDAYISHIMIYE w'imyaka 52 arahiye imbere y'isango ryari ryarategekanijwe n'umurwi utegura amatora mu Burundi seni bivuye ku rufuga iturumbuka rwa perezida Pierre Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu akimara kwimikwa yagarutse kuvyo azoshimikira ko mu bisata bitandukanye. Mu vyo azoshimikira ko yavuze harimo ivy'ubutungane, imigenderanire ya leta yiwe n'amakungu, kubahiriza agateka kazi na muntu, ugushigikira abakozi na cane cane abakukuruki yavuze ko bazofatwa mu mugongo biboneka, gushigikira abagwizatunga, igisata c'uburimyi n'ibindi n'ibindi. Imigambi itandukanye General NDAYISHIMIYE yashikirije izokoroha gushirwa mu ngiro. Igihugu NDAYISHIMIYE agisanze cifashe gute, aho mwebwe mutwumva mwifuza ko agishikana muri no myaka indwi iwe ya mbere yo gutwara ni hehe? Muri isanga y'ino musi turaca hirya n'ino utwo tubazo twose. Abatumire twabatumiriye ni Gervais Rufikiri, yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuva mu 2005 kugera mu 2010, ahava icegera ca kabiri ca perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunze igihugu inyuma yuko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije manda ya nyakwigendera Nkurunziza mu 2015. Ivy'ubutunzi bw'u Burundi bibarizwa mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Mwigeze kubazwa nta nkeka rero ko mubizi ko ibitari bike mushinga ntahe Gervais Rufikiri. Ikaze mu kiganiro muri isanga dusangira ikiyago. Horo cyane murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ko mugiye gusangira kino kiyago kandi ni Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana we ari mu gihugu c'u Burundi, n'umuhinga mu vy'ubutunzi n'intwaro ibereye. Ikaze bwana Faustin Ndikumana muri isanga ino munsi. Murakoze cyane twatwashe kwa mwadutumiye mu kiganiro tona nakaje kuramutsa mwene wacu mugenzi wacu Gervais niyabatwumva turamuramukije. Narabumva. Ego ndakumva amahoro cyane. Ego kino kiganiro rero murumva ko ari ikiganiro kidasanzwe mari mumenyereye dukora mu mihana yacu, ariko kwera irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi General Évariste NDAYISHIMIYE no musi twagarutse ngaha muri studio kugira ngo dushobore kuvugana n'impande zitandukanye. Muri izo mpande zitandukanye harimo n'abanyagihugu bariko baratwumva irya nino kw'isi yose. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina reka mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ariko akorera i Londres mu Bwongereza abanza tubwire muri make uwo Évariste NDAYISHIMIYE ari. Perezida mushya w'u Burundi Évariste NDAYISHIMIYE ararahirira kuyobora igihugu imbere y'abaturage kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega yavukiyemo mu mwaka w'1968. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu Burundi habaye imvururu n'ubwicanyi ndetse bwadukira na kaminuza y'u Burundi. Évariste NDAYISHIMIYE amaze kurokoka ubwo bwicanyi yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za CNDD-FDD aho yaje gushingwa ibiro byateguraga gahunda yo kunoza intambara no kubohoza igihugu. Igihe CNDD-FDD yashyiraga umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, Évariste NDAYISHIMIYE yagizwe umukuru wungirije w'ingabo z'u Burundi. Niwe kandi wari intumwa y'u Burundi mu mishyikirano yo guhagarika intambara yageze ku masezerano yasinywe mu mwaka wa 2008 hagati ya leta n'umutwe wa FNL Parpehutu wa Agathon Rwasa. Tukaba twiyumvira yuko ujya mu gujeje gushira amasezerano mu ngiro wokorana inguvu nyinshi ukagenda ukaraba ugatandukanya izo nguvu ariko ziragwana ntaco tuma ingwano igaruka. Ubu rero no kuvuga yuko amahoro yose ko abakuru bamaze kuyivyemera tuyazeye kuri abo bagiye kuyashyira mu ngiro. Yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri 2006 mbere yo kugirwa umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Pierre Nkurunziza.
mu mwaka wa 2016 yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyuma atangwaho umukandida w'ishyaka wo gusimbura Perezida Pierre Nkurunziza. Yatsinze amatora afite amajwi 68.72%. Évariste NDAYISHIMIYE hari byinshi abamuzi bavuga ko ahuje na Perezida Pierre Nkurunziza asimbuye: kwicisha bugufi, gukunda abaturage n'igihugu no gukunda Imana. Évariste NDAYISHIMIYE abaye perezida wa 9 wa Repubulika y'u Burundi, arubatse, akaba afite abana 7. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika. Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, arakoza akabazo ka mbere ndakaruranisha kuri bwana Gervais Rusikiri. Murumvise ahanini ivyo batubwiye kuri General Évariste NDAYISHIMIYE, ariko mwebwe muramuzi, mwarabanye mu mugambwe, munaturuka no mu ntara imwe ya Gitega. Ego cyane, duturuka mu ntara imwe, amakomine gusa ni atandukanye mugabo n'amakomine yegeranye. Ikomine ya Giheta ni yavuka nari nkavuka muri komine ya Bugendana. Mumuzi gute rero mwebwe umutegetsi mushasha w'igihugu c'u Burundi? Icyo kibazo kiragoye kuko burya biragoye kuvuga uko uzi umuntu. Muri ibi bihe umuntu baca bavuga bati tubarira ingene ameze, umuntu aca abona n'ingene kuri igihugu kigiye kurongorwa. Kuko ubwa mbere ho abantu barahinduka bivanye n'ibihe barimwo, bivanye n'imirimo bariko bararangura. Hama kandi ibyo ushobora kubona ku bantu kenshi n'ibimenyetso by'inyuma, hari aho rero imigenzo myiza cyangwa ingeso mbi ashobora kuziguhisha. Rero icyo gusa umuntu yovuga nuko General Évariste NDAYISHIMIYE ntabwo yari yarigeze ashingwa amabanga aho yigenga mu gufata ingingo canke mu gutunganya inzego zikomakomeye. Abarundi bamaze cyane ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, naho ikiringo cyabaye kirekire cyane. Ahandi hanini yakoreye aho abarundi benshi batabona mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariko muri ayo mabanga nta rukurukuru rwamuvuzwe ko, ico ni ikintu ciza. Byumvikana ko ku by'abantu barabisha amaso cyangwa bakumvisha amatwi, ntacyo abarundi uvuga kimwe baba bamuzi ko. Ariko bisubiye kandi General Évariste NDAYISHIMIYE yamye ari mu nzego zo hejuru zifata ingingo cyane cyane mu mugambi CNDD mu rwego rw'abahumure bawo. Hamaka rero no kuva mu mwaka wa 2016 niwe yararamutswa ku munsi uwo mugambi CNDD. Aha naho rero haravuzwe byinshi ku mabi yabaye ico gihe, amabi amwamwe akagirizwa urwaruka ruri muri uwo mugambi Imbonerakure. Harabaye iterabwoba n'itotezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD, bavuga bari mu migambwe itavuga rumwe n'uwari ku butegetsi. Aho rero yari afite ubutegetsi bwinshi bukwiye bwo guhagarika ibyo bitagenze neza muri ico kiringo yari arongoye uwo mugambwe. Aha rero biragoye kumenya mbega hoba hari abamubereye intambamyi kugira ngo ntashobore gufata ingingo zikwiye. Aho naho rero ubu agiye kuramutswa igihugu cose, niwo mwanya wo kuzoraba ingene kumbura azovyifatamo. Ariko no mu buzima bwiwe butari ubw'igihugu, butari ubw'amabanga y'igihugu, uko ndamuzi asanzwe aganira neza kandi akaganira yugurutse mu gutera inkuru ko ari we wese, kuri bato n'abakuru. Ico naco ni ikintu ciza cane. Ubu rero yabaye umukuru w'igihugu, sinzi ko azogumana uwo mutima wo kwegera abantu cyane cyane no gushira mu ngiro cyane cyane ibikorwa gusumvya kuvuga ibikorwa bitaranguka. Nacyo abantu boshobora nico cyoshimisha cyane abantu gusumvya kumbura amajambo gusa. Reka turaza kubinoganza handi hatari ko fosa namwebwe General ariwe umukuru w'igihugu mushasha NDAYISHIMIYE, hari duke mu muziko canke twinshi mwagiye mukora mu migambi itandukanye, byaba ivy'ubutunzi canke iki, umuzi gute? Jewe General NDAYISHIMIYE aho ndamuzi ko nuko hari kera muri ajya amashuri yo muri secondaire
twarigeze kuba turi ku ishuri rimwe iryo rya Atenedo Bujumbura iryo ryaho ari mu gisata kimwe bimwe usanga ari amascientifique natwe turi mu yindi byo muri cycle supérieur tugahura muri abanyeshuri biga tugahura muri za refectoire zande tukavuganira rimwe tukabonana nyene yari umuntu twari kumwe muri iryo shuri ndavyibuka nyene kwa munyeshuri nyene atera inkuru agira ikakunda gutera inkuru abanyeshuri nyene bakatwenga rero ndavyibuka ico gihe ko twarahura cyari igihe mwiyo mwiga mu ishuri rimwe rya entena n'umuntu mukaza murahura urashobora kumubona mu nyuma rero iryo shuri rya lycée Dorohero batsinze baryugara ricika université jiwe ncanza kubandanyiriza ingozi nawe ncancanwa ngo yagiye muravya mugabo uruvaho ntitwagaje ku université yagiye mu bindi bisata natwe turi mu bindi biravuga ko twaje tuguma tuhura cane ariko mu nyuma no mu mabanga nyene arongoye umugambwe CNDD-FDD twarashobora guhura rimwe mu biganiro batumiye n'ibiganiro batumira hajya mu bamenyesha makuru yego ndibuka turi mu kiganiro ashikiriza ivyinzo kandi dushikiriza ibindi duhurira mu marotrete gouvernementale ukumva ko ari umuntu nyene yugurutse ibintu kwabyumvira bivuga ukumva ko ari umuntu ashaka kuba yovugana n'abantu naho wowe ubona yuko abo bantu batobashaka kuvuga rumwe ukumva yuko atari wa wundi uvuga ngo we ko tutayibona kumwe ntunyegera ico narakimubona ko kabura ati ni muze nyene tuvugane tubishyira habona tuvuge ico narakimubonye kandi urumva ni ikintu ciza cane urumva nyene muri ico gihe ibindi urumva naje nogarukirizaho niho ndavuze mugabo ibyo namubonye ku muntu umengo ni ibintu byoshobora kumufasha muri iki gihe abarundi bameze bagiciye mu ngorane zitari nke byoshobora kumufasha kubabumba kuko burya haro n'ico bita karite za kamere y'umuntu zimufasha mu kurangura ibintu nubwo woba waranonoseye ibintu mu by'ubuhinga hariho impano tugeza kuba ufise muri kamere kawe nza kuhirira cyane ibyo uba ufise mu buhinga yego hanyuma mwese yaba Gervais Rushikiri canke Faustin Ndikumana mwumvise ibitari bake mu majambo yashikirije ariko ararahira hariya Igitega duhere kuri mwebwe ga Gervais ijambo yashikirije mwaryumvise gute n'amajambo akunda gushikirizwa mu majambo amajambo yo kwiyamamaza mu migambi iyo ariyo yose canke mu biri vy'uko uwatowe ashikirizwa ubutegetsi imvugo yamara nziza cane mugabo nibaza ko ico abarundi barindiriye ishigwa mu ngiro bishobora kuba vyavuzwe biha icizere abarundi gusumba amajambo kuko ugiye kuraba no muri aka kahise murabona ko Burundi umenga ntibuvaho buri ahubwo burasubira inyuma ariko ugiye kumviriza imvugo mu migambi haba hariho icizere mu migambi mugabo ibikorwa bikaba ari iki nico gituma rero ngira ngo umuntu yoraba cyane bizokorwa gusumba ivyavuzwe yego namwe ga Faustin Ndikumana muri bya bindi mwagenda muravuga haba mu butunzi muki hari ico mwumvise kibaha icizere mu ijambo rya perezida mushasha General Évariste Ndayishimiye basanzwe banatazira neva yego jewe umuntu naho avuga ati ashira ibintu mu bikorwa mugabo jewe ndakunda kuvuga umuntu arabanza kanabivuga burya kujya mu Burundi bavuga bati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo burya jewe ijambo rishikirije biranezera kuko warishikirije wagiyumviriye hasigara kuraba kumbure naho bigenda mu ngiro ati mbega yo bari kagogwa n'ibiki mu kurishira mu ngiro mugabo jewe ntamuma mfatira kuri rimwe waravuze avuga ati yo bari kagogwa n'ibiki tumushigikire gute tumubaze iki mugabo ugumuhera kuri rya jambo yavuze cyo kimwe rero n'ubutokubwira ico yifuza gushikako nkatwe mashira hamwe yigenga turakunda umutegetsi yacu kirije ikintu kuko twama dufatira kubyo yashikije ati
nzorangurira tuti twagira tugufasha ukuri rero none byankiye hehe mugabo tuma dufatira kuri iryo jambo mu nuvyo rero ndashikirije jewe numvisemwo bitari bike hagati y'akazi na muntu yabigarutseko kandi je yakoresheje imvugo nakunze ankura avuga agateka kazi na muntu ati je ntibazoyinda kukanyigisha cyangwa wenda wava kuri ati kandi mwo nyene jewe nzogashigikira ije ni jambo rero rikomeye gose ko n'ubundi agateka kazi na muntu bikarinda ngo bazokubwira uri umutegetsi kana hariho kwicara habavuze ku mbuga ngurukana bumenyi basa nkaho bamugarutse ko ati mukungene yabivuze yavuze ati ntibabinyibutse nkuko bakunze kubivuga abavugiye ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati kwabaye nko kwibutsa abanyamahanga ya mvugo bakunze kwagiriza ubutegetsi bw'i Burundi yuko biyama abanyamahanga cane suko no bivuga urumva avuga ati je agati akazi na umva agati akazi na muntu avuga ati jewe ntibarinda kukanyibutsa abanyamahanga ndakiyumvamwo ibyo je ndafata niyo bari engagement ico je ndacumva ko coba ari ntabanye kuko nubundi kintu ntibarinda kuza kukikubwira ari nk'agati akazi na muntu ubundi uvuga ati jewe ntuza kumbwira kurwanya igiturire ngo nuko jewe nzobikora jewe nyene iryo jambo jewe ahubwo numva umengo niryo bimuca naho twoba jewe ntaye hakaje tukaganira tuti mwaravuze ijambo perezida ati ntibarinda kwisha bisire mu ngiro rero ibyo jewe niko mwe wese afite gena bo n'ibintu ibyo jewe niko naritahuye kuko ucumva ko uwo muntu avuga ati jewe nzobikora kandi bibonekera mu bikorwa kuko yarayivuze mu kacabira ati turabere muri vya bikorwa hagati y'akazi na muntu ni hari ukaraja mu ngiro reka kubera ko hari abanyagihugu batandukanye njya nino bavuze ko bafite ibibazo bitandukanye no gushikiriza nabo nyene ico biyumvira tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Desire ikaze amahoro uherereye he je ndi Bujumbura ni umunyagihugu w'umurundi ndi Bujumbura Bujumbura mwakurikiranye ivyirahira vya General Évariste NDAYISHIMIYE ego kuva mu gitondo kabisa kwari kuri televiziyo abandi ku radio twumviriza tuvuye ko ubu nyene makabiheze yego akabazo rero kawe canke intererano ego je mu bisanzwe akabazo nagombe ndakerekeze kuri nyakubahwa Rushikiri sinzi no misango no muri kumwe yego turi kumwe ego nagombe na manina mushimira ku kuntu yitabiriye kino kiyago ikintu nagombe ndamubaze ni nk'agatererano mu bisanzwe Uburundi bwacu duga ku ijambo turiko turakumva Desire kandi unyarutse kugira ngo ducunguze umwanya uravye hanini ubuzingamikwa n'imvugo y'abanyepolitike bamwe itaja mu ngiro abandi aho gukosora ukamenya ngo bibaye nk'akaguma jewe rero icyo mbona abo banyepolitike cyane cyane bari hanze bogabanya kuza baravuga nabi igihugu cyabo kubera imbere ya byose kiba ari igihugu bagataha tukubakira igihugu hamwe kubera je mbona ari amahoro n'umutekano mu Burundi no kumurakoze turanasaba abariza kugira ivyumviro vyabo baterera kuza kubishikiriza mu rupfasoni ijwi rya Amerika twubaha umwe wese tukubaha ivyumviro vyiwe vyumvikana ko iyo babishikije mu cubahiro kandi atagutana kw'amajambo babiriko biza mu murongo dukorera murakoze ngaho i Bujumbura Desire Ego nawe mugira akazi keza murakoze ego Gervais mumvise ahanini Desire avuga ati abanyepolitike bari hanze irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha muri banyepolitike namwebwe bari hanze y'igihugu kuva mu 2015 muribaza ko ari rizo hava rikurikirwa no gutaha ko abanyepolitike batandukanye bari hanze y'igihugu ego ndamushimiye bose byiza nyene nkuko mushikirije icumviro c'umwe wese umuntu aracubaha mu ngene kiba gishyikirijwe ubwa mbere aho abari hanze nibaza ko ntibavuga bidakenewe bavuga iyo hariho ivyo kwamama kandi ivyo mu bisanzwe vyateza ahubwo gufasha nko gukebura gufasha gutanga intumbero gutera ivyiyumviro ntabwo vyategerezwa rero gusa nk'ibihagamye muri iki kiringo rero nyuma umuntu yokwita amatora abarundi bakizeyemwo byinshi harimo rero n'abahunze
burya nta kiryosha nk'uko umuntu yidegenza mu gihugu ciwe ashatse kuba hanze naho akaba gushaka kwiwe mugabo atagiye kuhaba kubera hamwagiye ahandi yari kuba mu gihugu ciwe. Nicyo gituma rero igikuru ni ukuraba ivyatumye abo bahunze bahunga, ntibahunze umuntu, bahunze ivyariko birakorwa babona bibateye ubwoba, bibangamiye ubuzima bwabo. Nivyo rero vyose gukosorwa kugira ngo abahunze babone yuko hari icyahindutse, hari ukwizera inzego zubahiriza bose, zigatunganiriza bose, ntihagire abasubira kuragwa ku mugono, gutotezwa. Nivyo ngeri tuza kurangwa kugira ngo cya cyizere hagati y'abantu n'ubutegetsi gisubire kiboneke. Hamarera nta kibuza kujya kumbura abantu mu guhunga batasezeye no mu gutaha, bamwe ntibazorinda kuvuga ngo ndatashe, bazosanga bari mu Burundi mu gihugu cabo. Hanyuma nk'umunyepolitike muzi n'ingene vya politike bigenda, murazi ko mwabikurikiraniye hagufi na cane cane kuri dosiye y'Uburundi, muravuze ati ikiringo c'icizere. Umuntu akibaza ati ico kiringo c'icizere coba kirekire, coba mu mwanya wa hagufi, bigenda gute? Ico cizere kizogaruka muzokibonera mu misi ya mbere, rizorinda kwa biganiro cane? Oya, icizere burya bivana n'indi ngingo zifashwe. Umwe wese ni wazi urugero rwiwe ku bijanye n'ivyamubangamiye n'ingene abona ibibazo by'umutekano. Muri iki kiringo kirangiye cyo mu mwaka wa 2015 gushika muri kigihe c'amatora, hariho abahunze, bamwe barahunguka, abandi baguma iyo bari, abandi bariko barahunga. Urumva rero umwe wese no hata karaba ati mbega kibangamye umutekano wanje kiri ku rugero rungahe, cyagabanutse canke cyaduze. Nibyo n'icyo umuntu araba akavuga ati harageze ko umuntu ataha. Nta kiringo umuntu arinda kuvuga ngo umwizero ni muri iki gihe. Nejo habonetse ibikorwa byiza biranga yuko hariho icahindutse c'ukuri, abantu bazotaha, abandi bataha hirya y'ejo, abandi bataha mu mwaka uza. Niko kiza kugenda. Akarorero umuntu yafata mu mwaka wa 2005. Mwaka wa 2005 haravuzwe yuko intambara yari cyavuzwe mu mwaka wa 2003 yuko intambara iheze, hanyuma abantu ntibaciye bataha, bararindiriye bararaba, babona amatora y'umwaka wa 2005 agenze neza. Bati bwabundi rero bati kuba rero byavugwa n'ivyo, reka dutahuka. Abantu baciye batahuka ku bwinshi cyane mu mwaka wa 2006. Murumva yuko umwe wese agenda araba ati mbega bimwe biriko biravugwa biriko birashirwa mu ngiro. Ni ikibazo navuhereye ko nti kuvuga ni kimwe, gushira mu ngiro ivyo uriko uravuga nico gikomeye cyane, nico giha ugwizera abantu. Ivyo navyo ntibifata umwanya muremure, ni ibintu bishobora kunyaruka cyane. Nubwo mutavugira abahoze bari inararibonye canke mu mugambwe muri buriya butegetsi, mu mugambwe CNDD-FDD, mwarawugiyemo kandi mwari mu bizigirwa buriya mugambwe. Ico mwiyamirije mu 2015 yari manda ya perezida yashengeye Pierre Nkurunziza. Ntare woca yibaza ati ikibazo caravuye mu nzira? Oya, nkuko nabivuze burya ingorane ziri mu Burundi zihagaze ku muntu umwe gusa. Ni ibintu bifatanganye umuntu mu gifaransa niho kumbura umuntu aronka ijambo rikwiye yita systeme canke urugero rw'intwaro. Ibyabaye mu mwaka wa 2005 wari urugero rubi cyane ku bijyanye no kurongora igihugu, mu gihe abateza kubahiriza ibwirizwa shingiro canke ibyumvikanye ko n'abarundi mu masezerano, ari amasezerano y'Arusha bitubahirijwe. Murumva yuko guhonyanga ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro canke mu masezerano ni ikintu kibi cyane. Ari nacyo gituma kumbure muri ibi biringo iyo kujamwo turimo kuva uno munsi, icyifuzo nyamukuru ni uko uwo ari we wese
uwo ari we wese yoheza kubahiriza itegeko akarigendera. Nico kintu nyamukuru. Ibyo byose byo kunyuruza itunga rya leta by'ibiturire, ibyo byose byo kuhonyanga agateka kazina muntu, abicwa nabi, abapfungirwa ubusa, kutubahiriza bya nkenerwa biranga demokarasi, ibyo byose ni ingorane kutubaha amategeko, kuko amategeko yo yaratomoye kandi yategekanye n'ibihano by'uyarenze. Mugabo iyo rero ayo mategeko atubahirijwe n'uwategerezwa kuyahagararira ubwa mbere wo hejuru canke bamufasha, ahubwo bagaca bakingira ikibaba nabo bariko barayarengana, niyo ntanduko rero y'ibibi igihugu gica gicamwo. Si mu Burundi gusa, ahantu hose byagenze gutyo, uhasanga amarira n'amaganya. Reka tusure ku mirongo ya telefone twakira abandi dufise. Blaise ikaze. Blaise uratwumva? Ego ndabumva rwose. Ego uherereye he? Andi mu Faransa. Akabazo kawe canke intererano ku batumire bacu? Ahanini nta kibazo, mbona ko ibyo bavuze nsa nk'ubishigikiye disikuru y'umukuru w'igihugu mushasha. Umuntu yoyumviriza mu mico ibiri, hari ibyo yemera azokora, hakaba n'ibyo atavuga kandi yari kuvuga byohumuriza abandi. Muri ibyo atavuga harimo n'imvugo ashakoresha idahumuriza, mu gihe agarukana ya majambo twaguma twumva abakoroni nibo bazanye ingorane mu Burundi. Ego nivyo ntitwuvuga ngo bakoze neza gusa, ariko ujuza ni ibintu bishasha mu gihugu, ntiwoca usubira mu majambo nk'aya kera. Hanyuma hari n'ayandi majambo atarakoresha avuga abarundi, surtout abatari mu Burundi, ngira ngo iyo avuga ibipfamutima, muri ico gihe ucumva kumenga ntaje ahumuriza bose. Hari ibintu byinshi mu byo yavuze abantu bo kwibaza bati mbega azobishobora canke ntazobishobora. Faustin yasiguye aravuga ati ahubwo hari n'ivyo avuga ko atakeneye nuko borinda kwimubwira nk'ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu, warabira azobikora. Imana ishimwe ko abizi. Hanyuma yanavuze yuko mu bazotora bazomufasha gutwara azisunga ngo ijambo yakuye muri Bibiliya. Iryo jambo umuntu aryumvirije uko yarivuze rimeze neza, abantu bazoba bameze neza, bakunda Imana kandi bubaha hagati y'akazina muntu, ngo kandi badashira imbere inyungu zabo. Ivyo nivyo twifuza twese mu gihugu, nimba azobikora. Ariko hanyuma ikindi naco kidutangaza, ntiyigera ayerekana neza yuko intwaro yarimwo. Nyakubahwa wahoze ari Cegera c'umukuru w'igihugu yayivuze ati hari ibintu vyabaye kuva mu 2005, we nta na kimwe yigera bivuga ko. Ahanini anavuga yuko ataje kuzana Uburundi bushasha, atanaje no guhindura ivyari bihari, ahubwo aje gusayiriza ku myaka 15 y'uwamuraza igihugu yitwa Segekuru, we ngo ni Samuragwa. Urumva bica byumvikana ko bijya twebwe bamwe muri twebwe dukunda kuvuga ko bidutera amakenga, kandi bamwe muri twebwe twahora twiyamiriza, kandi n'ubu tukivyiyamiriza. Bica bidutera amakenga yuko azohava avyibagira. Yavuze ku vyerekeye ubutungane, ko asaba yuko ubutungane bwogera neza, yanasubiye guha agateka. Nta wuzi ko azobishira mu ngiro, ariko niyabishira mu ngiro azoba ari vyiza. Urwego rw'abashingantahe ku misozi burya bakora neza, ariko ikibazo nuko nago nyarwego rutari tukimeze nk'uko rwari rumeze kera. Abongira azosha asaba kuntu nago gusubirwamwo, rugahabwa agateka kandi rukongera rugasubira kumera nk'uko rwari rumeze kera. Hariho akabazo usongora ubusanzwe ikibazo umuntu yokwibaza si ico nobaza bonyene, nokibaza ahubwo bose abitwa ko bahora bafise ico bagwaniza ubwo butegetsi bw'u Burundi. Apana kunabugwanya washaka kugwanya ubutegetsi n'ibibaho, ahubwo kwiyamiriza amabi akorwa n'ubutegetsi. Nashaka kubabaza disikuru ariko aravuga tumaze kuzumva ku bantu batari bake, ziba nziza. Hanyuma umuntu akitega ko hagira ihinduka tukabibura. Twashaka kubaza hamwe bamwe muri bo yobatuma ko gufashanya nawe bo vyakira gute?
bovyemera canke bovyemera ako kabazo kabajije ndega Gabriel cane cane nk'uwo ari mu vya politike tusinzi ko uwo ari mu vy'abigenga yo ava yemera kubivamwo akaja kumufasha kuko burya igihugu gifashwa na bose Faustin sinzi ko yo narabonye kungurukana benyi urabona ko hacaho vyinshi vy'ububeshi cane ntumbaze bashiramwo ngo umushikiranganji w'ubutunzi bakavuga Faustin sinibwo kumenga bababeshe ariko turazi ko ari ububeshi bica ku ntuze kungurana kamera nagomba kumubaza hamwe bo muhamagara kuja gufasha leta yo kwemera kujamwo ntuze nyakuba rushikiri nanagenda mubaze nimba abo bari kumwe nawe nyene arimwo hamwe yo bahamagara kuza kumufasha yo kwemera kujamwo ni igiki asaba kugira ngo yemere kujamwo twarumvise kandi yuko abantu benshi babiyamirije ko amatora yabayemo ubusuma tukaba twabonye yuko mukuru w'umugambwe CNL be na muka perezida yitavye Imana nkuru nziza atariho bari hari ico baba bumvise co bacatumye batajayo twabonye amatangazo avuga ko Rwasayo batatumiwe kuko yari katatumiwe yatumirwa yari kugenda ikibazo umuntu yo kwibaza sinzi ko bo bafise amakuru baturusha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe twarumvise ko yigeze kugwarira mu Kenya bakavuga ko yoba yaragwaye ijya ngwara ya virusi corona ariko ubu abavugira leta ntibigeze bavyemanga twaba twibaza ko yoba yasivye kuko yoba akiri muri karantene ya covid canke yashavuje nuko bashize investiture kurahira umukuru w'igihugu mushasha imbere yuko bafuba Ableze twemeranye udukundire mugabo urumva ko hari nk'ibibazo y'abanyakwa Gervais Rusikiri canke Faustin Ndikumana bato kwishura ko kuko vyega umupfasoni Denise Bucumi agandaye kandi turanamuhojeje baraza kwibanda ku tubazo wabajije kiretse nimba hari amakuru yandi bwite bafise ariko imbere yo kugenda nawe ndakubaza wababajije weho ko uvuga ngo biyamirije numva uri ngaho mu Faransa niba atari banga uhari nk'impunzi uhari nk'umunyeshuri uhari nkandi ndi impunzi yahunze kuva 2015 uri yitavye Imana afashe ubutegetsi ku ngufu uriteguye none we gutaha wakabajije abandi nawe uriteguye jewe mu byantumye nta kintu na kimwe kirahinduka gushika amango siniteguye guhunguka bitarahinduka ariko simvuze ngo nzohera mu mahanga ibintu nivyahinduka nzotaha urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Faransa yego Faustin Ndikumana akabazo ka Blaise mu Faransa atari nka hamwe General Évariste Ndayishimiye akwegereye ati ngo uje muri leta yanje ni ego canke niyoye jewe nibaza yuko yavuze ati abo bahiganywe yuko ashobora kubegera ku migambi abarundi benshi bafite imigambi bashobora guterera nuko abantu kenshi bakunda guca babona ibintu by'ibyicaro canke by'ibiki mugabo haba ku mashirahamwe gwigenga haba ku vyumvira umuntu atanga haba ku mazemba ashobora kuba umuntu ashobora guterera kuri vyinshi rero ibyo kwina vuga ati umuntu aja muri leta arinza guhamagarwa muri leta yo kugira ati burya je ndagushaka kwiki ico bita resultat ati jewe nshaka kumfasha iki resultat nifuza ni kandi wonshikira ko gutya kandi ibi bintu nshaka ko bija mu ngiro ku yakakubwira ati indicateur yo kubishika ko ni wewe ndakwize ko mbona ufise ubu buhinga ubu n'ubu byabanga ba technocrate gatiki mfasha muri iyi minsi kuri ibi nibi wagufaza gusavye icashoboye kandi ukabona ko ari beziri tugirushe kandi ku gihugu ivyo numva byo bari bisanzwe mugabo atari bimwe byo kuvuga ngo abantu bagiye muri leta kwicara ngo bagiye mu biti ngo kwicara ngo batangure kugabangana ibintu ngo agire gute ivyo jewe iwanje nta birimo hanyuma gira etide y'iki kintu mudufashe kubera mu mashirahamwe yigenga muduterera ivyiyumviro ibyo turashobora kubitera hanyuma gafata yuko twe dushira muko kuri resulta umuntu aba yifuza nica gusavye ati umuterere mu buhinga ufise numva kiba ari ikintu gisanzwe kuko nk'ubugiye muri politike nta migambwe tuba turimwo abagusabye kubera ubuhinga uterera mu kintu agusavye hanyuma naho ruriya rutonde bariko baravuga nta kimenyetso urabona cabegereye ubutegetsi co bacerekana ko bazokwegera hari urutonde rwasohotse na jewe nararubonye iryo zina ryawe ririmwo bijya twese urabona amarezo sosiyo yamaze kuza twese bijya tuba turiko turayibona gutya urumva
ni kujya zijya nk'uda ziko ziraca koko ntawe umenya ati bivuye umuntu abibona uko nyine bikarengana nta kimenyetso c'abegereye umugambwe urabona turacerekana ko bazohava bakwegera ngo bafashe kurongora igihugu ntawe turavuga ikintu na kimwe twese twabibonye biriko birarengana ku mbuga ngurukanabumenyi arengana umuntu akayishyira muri ibyo bintu bose baguma bandika kabisa nta kintu je ndabibonamo. Ego nyakubahwa Janvier Rusikiri namwe bw'akabazo babajije atari nkamwe babegereye bakavuga ati muze mudufashe kuyobora kino gihugu murazi ko atari n'ivyo baba bariko mwa muri ko mwiga mwigeze kubikora muriteguriye kubikora ari nkamwe bobegera. Nibaza ko ahinyinshi ugira mu byo nashikirije kubahunze muri kino kiringo kirangiye cyo mu mwaka wa 2015 ndetse n'imbere yaho ko ari abari bahunze imbere yabo umwe wese arafite kiba cyaratumye avuga ati ibintu biranse reka mbanze nkinjure nicyo gituma ko nabivuze uko umuntu agenda abona ati ingorane jewe zirandemereye zirabaye amananiza abantu bose ntibibashikira rimwe nicyo gituma n'abagiye barahunga ntibahungiye umunsi umwe bahunze imbere y'umwaka wa 2015 harabahunze mu ntango z'umwaka wa 2015 hagati inyuma nico kimwe rero nibi byo gutahuka nico kimwe mu bisanzwe hariho kuri bamwe hasi ko ndavugira bose kuko abahunze umwe wese arafise urugero agenda apimirako niho navuze nti gafuza umwaka wa 2005 mu gihe bamwe bariko barahunga hariho abahunguka ku mwaka wa 2005 hariho bagiye baza barahunguka kubera babona ati kumbure jewe ndabona hariya nta ngorane gifite naha rero ibintu nibaza byokorwa kugira ngo n'uwo taha ntiyotaha gusa ngo nuko barinze kumpamagara mugabo umuntu wese arashobora kugenda akagira intererano aterereye mu gusanura igihugu cacu mu kucubaka neza mu iteka mu bumenyi bwiwe ashobora kugenda akakora iyindi mirimo ndetse itari n'iya politike mugabo hariho rero ibyankenerwa ubwa mbere hoho ni ibiri by'uko umuntu wese yokubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe byaba ivyiyumviro vya politike canke n'ibitari vya politike by'uko abantu bagira ubwoba bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke bakaragwa ku mugono kubera bashikirije ivyiyumviro vyabo ivyo bikahava handi ikindi nuko abantu boronka amakuru iyo kandi amakuru mu binyamakuru nyine bicaguriye hashaka kuvuga abafise imigambi yo gushikiriza amakuru bakahabwa ubwo burenganzira mugabo bakubahiriza amategeko nabone mugabo amategeko nayo akabakingira ikindi nyamukuru n'uburyo igihugu kiba kirongowe mu gihe abantu bose bashobora kuba bafise ijambo mu ntwaro nziza ya demokarasi ibiranga demokarasi bikubahirizwa nta kibuza ko abantu bashobora kumva ko bagiye mu gihugu cabo kandi bazokuba batekaniwe mu mutima ikindi naco harabaye ibintu byinshi cyane cyane mu bintu by'ubwicanyi twabonye muri iyi myaka 5 iheze ngira abantu bagiye bicwa biteye isoni ababorejwe gupfa hari abazimira bagatorwa ibiziga kandi bazimiriye mu nzego z'umutekano ngibyo rero ibintu biteza gukosorwa bimwe navuga ivyo ntibirinda n'imyaka hariho gushaka ivyo bicarikosorwa n'ingoga uwo ari we wese rero ashatse gutaha arashobora gutaha urwatsi baguhamagaye ngo aje mu nzego izi kuko ibibazo byo mu nzego vyo biraharuwe nimba izo miliyoni 10 z'abarundi cyangwa zirenga bazokwizera ku buraro n'uburamuko canke gutera igihugu cabo bari mu nzego za leta
aho kuba ari kwihenda ibibazo biraharuye. Hanyuma ku kabazo yabajije sinzi ko ari amakuru mwa mubifise ko nibisanzwe ko agatongwasa atavuga aruyongoye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi atabonetse mu birori vyo kurahiza umukuru w'igihugu mushasha General Évariste NDAYISHIMIYE. Ntitwavuganye na Rwasa mumenye ico abyumvira ku mugabo mfatire ku byavuzwe kugena amatora yagenze mwumvise ivyegeranyo vyagiye birashyikirizwa n'abigenga cyane cyane abayacungereye bo muri Eglise Catholique hama ukamenya ivyegeranyo Rwasa nawe yasohoye yerekana ko biriko biratangazwa by'amajwi bidahuye na gatoya n'amajwi yari yaronse muri ayo matora. Ngira ni ibintu bishobora kumvikana yuko ashobora kuba gifise ishavu navyo rero no kubitegera gutyo no kubitegera gutyo kandi ibyo rero bifatanye n'imwe ko ndavuga mu bijanye n'intwaro na demokarasi. Nimba by'ukuri byashyikirijwe kandi tubifate gutyo kuko byashyikirijwe n'abantu babigirwa bimvuga kuri ntabwo abaserekera b'Eglise Catholique bashobora kubesha ku bintu birya byashyikirijwe nimba byagiye kujya akamaramaza kuko bimwe na bimwe mvuga byo kubaha amategeko byo kubaha inzego murumva n'ibi bihe tuba tubitanguye ayo mategeko yaho nyanzwe abantu barenganijwe murumva yuko tuba dutanguye intango mbi ari nacyo bituma rero Rwasa nimba atashoboye kwitaba muri ibyo birori mu gihe yoba yatumiwe mugabo ndibaza ko yoba yatumiwe kuko numvise bavuga bo mu nama buri numvise bavuga bo mu nama nshingamateka nawe ari mu bayirongoye no kuba ari hari nivyo genda bisigura gutyo yuko ngira ngo atarategera neza nawe byamushikiye kandi siwe wenyene nibaza ko hari abarundi benshi bakijumarariwe batarategera neza ivyashitse. Fosa wowe kuri mu Burundi hari amakuru y'ivya Rwasa ufise kuvyerekeye impamvu atigeze aboneka hariya mu kurahira? Oya kabisa kwera urumva nta makuru sinashaka kubona nk'umwe gwebagiye nk'umutwara senere cyangwa mu nama nshingamateka ngabo nabonye abarongoye n'amashingamateka umukuru n'amashingamateka ariho yarari kuri ntaco nzi mugabo urumva yavuga ati amatora yagenze uko we yari umuntu ari mu matora kandi yahiganiye ico kibanza yahiganiye ico kibanza urumva kabona ko amajwi ashobora kuba afite menshi arafite ingene umugambi we babikurikiranye n'ibyagiye biravuga urumva tugiye ku kijanye na competition y'amatora urumva arashobora kuvuga ati jewe nkumbure ivyavuyemwe ntibyamushimishije nta wuzi yuko bishobora kuba bijanye n'ivyo mugabo urumva gusa icawe kiboneka nuko nubwo ubutwo hatinze kuko izo nzego zijeje kubahiriza ibidashingiro iyo dutinze tugavuga ati dicira urubanza gutyo abantu bakurikizanye n'iby'inzego ziba zivuze mugabo iki kiringo rero nibaza ko naco cotuma uyu mukuru w'igihugu mushasha General Évariste NDAYISHIMIYE yavuga ati reka rero ndabingene no kunga abantu akabariza mu vyiyumviro nkagira gute hanyuma nigeze kubavuga ati nabo twahaye ndashobora kubega tukavugana tukagira ikimba ari imigambi bafise bakanterera iyo ouverture kumva ko yashatse kuyerekana ko yaheza akayishira mu ngiro hanyuma rero mugabo ikijanye na n'itunga ry'amatora défi de la transparence électorale yo mu Burundi racariho nibaza rero muri zo zaziva kumbe hazotinda habe n'ayandi matora nibaza ko ivyo bintu by'ibizigizigi bijanye n'ingene amatora atunganywa bizaba vyarasubiye guharirirwa kumbure tukazotera dushikira ayandi matora hari akarusho kumbure mu kwizera ingene biba biriko biragenda bamwe n'abandi rero ni ibintu muri demokarasi nyene bica bigenda biza biratera imbere nibaza yuko haro nk'amatora azoba mu 2025 kumbure y'abashinga amateka imbere ko namwe kuri baza 2020 nibaza ko ibibazo nk'ivyo kuyavuza ati ibibazo yose bizabiraganirwa nibaza ko zabararaba ingene ikitagenda neza bagenda baracamiriyora
hama igihambaye nakuru kacamye ati bigenze gutyo abarundi barerekana aho bashigikiye twaraba kampanye ngene zagenda akavuga ati ubu rero ngira ndi wa mukuru wa bose nababandi batadutoye ndabumvirize kandi ngerageze kuba umukuru w'igihugu arasambra kumviriza bose kandi ntagire ikibazo na kimwe kiba tabu ibibazo byose bigashobora guharirirwako mu ntumbero yo gutera tuje imbere. Reka turaza kurondera agatongwasa mukuru w'umugambwe sene bitavuga rumwe na leta y'u Burundi twumva impamvu atabonetse igitega. Turafise bibona imana ku murongo wa telefone. Ibona imana ikaze. Ndabumva cyane. Uherereye he Gavionema? Ndi Nairobi muri Kenya. Uce uraba abari ruhande yawe bagabanye induru kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana. Akabazo kawe kwatumiriye twagutumiriye Faustin Kumana na Gervais Rufikiri. Akabazo nagomba kubabaza muri 2015 baragiye hamwe aramashira hamwe bari mu cyo bita FOSC barabwiye abarundi ko bo kuyamiriza ikiringo ca gatatu cy'umukuru w'igihugu hari cyo gihe ariko ndagukosoye ntibagiye hamwe muco bita FOSC kuko iyo ni runani gwibereye ukwago ngaho onye bagiye muco bise alto 3e mandat bavuga ko biyamirije ikiringo ca gatatu yego ico bise ikiringo ca gatatu ego hama nagomba nse n'ububabaza inyuma yavyo hari abahunze hari n'abagumye mu gihugu ubunye bagiye gukora iki kugira ngo bari muri iyo hari cyo toze manda basi bo barahunze kugira nabo baze bahunguke. Ikibazo ca kabiri nako masa no babaza bonyene mu mashira hamwe batwara maze sindwa kera cyane ariko maze igihe kinini numva aribo batwara ayo mashira hamwe bobo iwabo mu mashira hamwe batwara hoba hariho ibintu by'ingo n'ubu nka jewe nashobora kuba n'ifuza muri parcelle n'akarorero bibona imana ariko ndagusaba ikintu kimwe ntudutware mu by'amashahamwe turi mu byo kurahiza umukuru w'igihugu c'u Burundi bigiye gukurikira n'ibindi byose ikibazo c'amashirahamwe n'uyundi munsi yego naho ndabyumva ndabitahura hama kuvyerekeye kurahira kwa Évariste NDAYISHIMIYE twebwe nk'abarundi turi mu mahanga hariho ku ruhande rumwe turabyiteze ko ihinduka kuko kenshi iyo umuntu mu bihugu byinshi iyo umukuru w'igihugu mushasha arahiye abantu baba bamwiteze ko yuko azohindura ibintu na cyane ibintu bisanzwe bihari naho kenshi bikunda kurangira uwo mukuru w'igihugu akora ibintu bibi abanyagihugu n'ahatari bose muga kenshi bikunda kurangira uko rero nka jewe nsanzwe mba hanze y'igihugu nizeye ko uwo mukuru w'igihugu mushasha twomuha umwanya tukaraba ibikorwa byiwe ibyo yateguriye urakoze cyane bibona imana ngahi Nairobi mu nkundire abatumire bacu hari utubazo yabajije tutabega naco gituma tutanatugaruka ko ahubwo twakire Jean kuri ndi murongo wa telefone. Jean ikaze ku ijuru rya Amerika. Ya murakoze ko muri jambo uherereye he? Ndi Uganda Jinja. Akabazo kawe? So kibazo nge ndi kumva nashaka kubaza abo bagize amashirahamwe. So kibazo cyane gushaka kubaza kibagiye kuraba neza nkatwe twahunze igihugu babona yuko mu president bari kurahiza azahindura iki nkatwe turi mu buhunzi tutari dufite aho turi neza kandi tukaba tubona ari wa mugambo nyene CNDD-FDD ariwo watuwomoye icyo gihe twibuka imbonera kure zatwirukanye bishaka kutwica nasungu nk'ubu dutekereze ko tuzi ko hari ikintu kizahinduka kuri mu president kandi tubona byose hari bimwe ni wa mugambo nyene ni ba bandi nyene
ngiye ndi kuraba kabisa ko uwo muntu ntabwo ko umuperezida ntabwo nari mwishimiye neza cyane kabisa kiri Rwanda babesha ko twageze habi batugeze habi reka ndere kuvuga byinshi reka turinde turakora icyo bazahindura muri byose turinde umuperezida ko nkatwe turi inyuma y'igihugu turakora icyo azatu ego urakoze ubwira umusimiriza ngaha Uganda sawa sana ego Gervais Rusikira akabazo ka Jean mwari mwakavuze mugabo ntimwakinje mu mizi cyane mwavuze ati nico bita systeme mu rurimi rw'igifaransa avuze ati ico twahunze n'abandi bakiriyo niki bizokoroha ko iyo systeme itunganywa gushasha uko muzuriya mugambwe mwarabubayemwo mwarakoranye n'abawugize n'abawurongoye nikizokuba rukoro bon mu Faransa ico bita bénéfice du doute mu turere simbona ijambo bihuye ni ukuvuga yuko kuri uno munsi nta kintu contuma kumbure ntizera yuko nubwo ingene amatora yagenze nyene hagiye hari haba bifite ko amajambo nta kintu contuma uno munsi ntizera ko hashobora kuba kumbure ihinduka ryiza mu minsi iri imbere kuko Burundi burya si nubwo bamwe bagifata nk'izinga kuri iyi si harabaye ntiturabambere kandi turabanyuma mu kugira ingorane za politike nk'akarorero Uburusiya murazi nyene bwari butwawe mugabo harabaye umuntu yitwa Gorbachev ararekura ibihugu birigenga bimwe bimwe hanyuma harabaye n'ahandi nko muri Ghana barigeze kuba nabone bafite ibibazo ariko hari umuperezida yatowe hanyuma mu matora akurikira aremera arayatsindwa opposition abatavuganywe n'ubutegetsi barashyikira ubutegetsi mugabo kubera ingene yari yarongoye igihugu muri ico kiringo ahubwo ashabarira n'abanywanyi bati reka tubafashe bashikira ubutegetsi tubyubahirize kuri ico gihe nta njyane za politike zo gusesa amaraso zasubiriye mu gihugu ca Ghana muri Afrique du Sud ngira abantu bose baravyibuka igihugu abirabure bacugwa ufuye na buhoro mugabo harabaye umuperezida yitwa Judith de Klerk hama aremera abazungu bararekura ubutegetsi barawushikiriza mu minwe ya Mandela n'abirabure kugeza uno munsi nta bwicanyi buhagaze ku kirenga buhagaze ku by'urukoba bwasubiriye ni ukuvuga rero yuko no mu Burundi abantu ntibokwihebura reka dufate yuko ibyashikirijwe muri ayo majambo byo gusanura igihugu guteza imbere ubutunzi kubahiriza agateka ka zina muntu reka tubifate yuko byavuzwe bivuye ku mutima kandi bishobora kuzoja mu ngiro hama rero abantu nibabona bitagiwe mu ngiro bazoheza bagira icyo babivuze ko canke byaba ngombwa bafate izindi ntumbero nk'uko byagiye bigenda Burundi mu mwaka wa 2005 hariho imigambi myiza kandi yararanguwe mugabo bigiye kononekara mu minsi yagiye gukurira imyaka yagiye gukurikira cyane cyane mu mwaka wa 2015 mwabonye ko abarundi bavuga bati oya n'ukuri ivyo sivyo ko Burundi bukeneye ko butwarwa nuvuga rero ngaha rero nubwo ari yarasanzwe ari mu nzego zirongoye umugambwe CNDD nuvuga umugambwe nyene n'ubu umwe ku butegetsi nta kidashoboka iyo abantu bashatse hanyuma iyo jewe ndavye mu bihugu byose intumbero igihugu gifata intumbero igihugu gifata yaba iy'ububafu canke iy'uburyo canke gusubira inyuma canke kuja imbere ahanini ni umutegetsi mukuru perezida niwe ashobora gutuma igihugu kiyoborwa neza canke kikayoborwa nabi ibihugu rero byagize amahirwe abaperezida bagashira mu ngiro imvugo
byaratunganijwe neza. Rero no mu Burundi rero nico twiteze, nico twizigiye yuko imvugo yojana n'ingiro nico kinyamukuru. Ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu. Faustin Ndikumana, muravye aho umukuru w'igihugu mushasha asanze igihugu kiri naho mwipfuza ko kija, ico mwipfuza ico kogwa mu misi ya mbere yindi vuga ngo imisi jana ya mbere nicahe kuri mwebwe musongora kugira ngo duhave dusezerana? Icambere coco nuko mu misi jana ya mbere wobona ati umwuka mushasha uraje, ibi vyuko hariho abantu nk'inyene ivyo vy'impunzi ziri hanze, ibibazo vy'uko hariho amashirahamwe usanga atari karakora, ndetse yanabigarutse kavuga ati ubu tugiye kureka bose bashikirize, tuzokwemera ko hari amashirahamwe avuga ngo bikundwa akaje kuri leta gusumba abandi, ati tugiye gufata amashirahamwe bijya by'ibiturira bivuge asubira denonse, yavuze ati burya abareretse tugiye kubagwiza, ati impunzi. Ibibazo vyerekana yuko l'espace politique vyerekana ko igihugu gisubiye kuba amarshe yuko kigize n'ibyo kwihutira bisubiriye n'ibyo byo kwihutira rero ku by'imigenderanire n'ibihugu duhana imbibe, imigenderanire n'amakungu. Hanyuma rero umaze gufata izo ngamba muri iyo minsi ya mbere abantu bakumva ko basubiriye kwegerana, icyo bita la cohesion nationale kunda kucita, kiri di deba igasubira bakarakontra abana kabumviriza bariya. Burya noneho yugize kiri di deba abantu rabumviriza kandi bashaka guterera ivyiyumviro, nabo b'impunzi canke ugasanga urakuye n'iciyumviro cyiza, kuko ariko baragutegeka bariko barakwereka ugasanga wowe uronse ivyiyumviro vyinshi. Murakoze cyane. Avuze rero ko nabo batavuga rumwe ashobora kubakenera, urumva uwo muka ni uwo banza ukaza mu minsi ya mbere abantu bakabona kabisa yuko hari ikintu cyahindutse. Bijya bindi navyo by'iterambere tugenda tubiganira ko nyene abantu baterera ivyiyumviro. Murakoze Faustin, nkibutsa yuko muri umuhinga mu vy'ubutunzi n'intwaro ibereye, namwe ga Gervais Rufikiri ku ruhande rwanyu munota umwe ico munacokorwa kugira ngo aho igihugu kiri naho cerekeza habe heza bibe vyiza kuneza y'abarundi y'abarundi muri rusange. Ikintu ca mbere ni ukwisunga amategeko. Amategeko y'u Burundi aranditse neza, kumbure hari hayo ushobora kunonosogwa mugabo menshi aranditswe neza. Nihubahirizwa amategeko ntawe uzosubira kumva ivyo gufungira abantu busa, kuzimanganya ubuzima bw'abantu, eka n'ayandi mabi akorerwa mu bihugu mu gihe amategeko atubahirijwe. Ikindi ca kabiri ni ukugendera ubuntu bwa mbere kuri we nyene no ku bazoba bamufasha. Kugendera ubuntu ni ukuvuga gushira mu ngiro imvugo ijyanye n'ingiro, hamwe rero no kuba akarorero keza mu myifato ku barundi bose. Ubwa gatatu ni kurongora igihugu hisunzwe ingendo ya demokarasi, na cyane cyane gutwarira bose abamutoye n'abatamutoye. Yego, murakoze cyane gose Gervais Rufikiri. Nkibutsa yuko mwigeze kubicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu Burundi, mwongera kandi muba umukuru w'inama nkenguza amateka mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuroyaga kuri ivy'imikwa rya General Évariste Ndayishimiye. Ejo nitwongera kuhamagara muzotwitabe. Ego cyane, murakoze namwe kubona mwadutuye muri kino kiganiro, sinzogambarara. Yego, Faustin Ndikumana aho mu Burundi namwe bwe